Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Kodi Empire mwebwe mwese mudukurikirana muri hagiye hatandukanye mu nkundire ndabaramutse ndabahe n'ikaze muri kiganiro cacu c'agatondo kuko wa gatandatu igenekezo rya gatandatu kwezi no kwa gatandatu nyene umwaka wa 2026 muri kino kiganiro cacu hari byinshi twiye kuganiramwo no gusaba neza yuko uno mwanya muto cyane twiye kubana muri kino gitondo kubufata nkama kugira ngo dushobore kubana ndetse tunayage byinshi cyane ibi ku mirongo y'urugamba narijya ku munsi wejo mwabonye neza yuko tabaye amakuru nkuko twari dusanzwe tubikorera ndabasabe kano kanya gatondo basavye tukabane kugira ngo dushobore kubwirana byinshi kuranga ku mirongo y'urugamba ndetse n'amakuru agezweho mu karere kibiyaga binini muri kino kiganiro cyacu tuza kujya kubijanye n'ubuzima bwa James Kabarebe abishindazi yuko mumaze kumenya cyane mumaze kumva abamwe bamubika abanavuga yuko yobaremvye cyane twaje tubabwira ukuri kwiwe kuko twamaze kuba turonka ubutumwa buvuye mu gihugu cy'u Rwanda buvuga ukubijanye n'ubugwayi bwa James Kabarebe nubwo abenshi muzi neza yuko yoba yarapfuye twaje kurabira hamwe eske James Kabarebe cyangwa Jamal Kabarebe wahoze ari chef d'état major mu gihugu cy'u Rwanda na Kongo yoba kiriho bimeze gute inkuru y'imvaho iri muri kino kiganiro niyo mpamvu ndakubusaba kukiraba mpaka ukimare kugira ngo ushobore kumvira sivyo gusa turaza gusimbira muri Minembwe nagenda babwiye nuko igisikare cy'u Rwanda kiriko kiratana mu mitwe n'abasirikare batwigwaneho uno musi Charles Matama arongoye abanyamurenge batwigwaneho baraye batanye mu mitwe mu buryo buboneka na M23 mu mishwano yabaye ku munsi w'ejo tubabwire ico bashwaye ndetse nabe vyahoneka cyangwa bahapfiriye muri iyo migwano yahabaye ku munsi w'ejo yahuje aba M23 ndetse n'abasirikare batwigwaneho hariya mu Minembwe tubabwire n'uburyo ibisikare batwigwaneho byarangiye ibintu bikomeye cyane aho mbere bavuga yuko ngurugamba canke ingwano y'ibihori ryohera ibisiga nuko byanze turaza tubabwire uko byari bimeze ku munsi wejo amakuru ni menshi ariko turaza kubabwira yuko muri plane ya Rusizi yuko abazarendo na FARDC bocana maremare kubera ko hariko haragaragara neza yuko inyeshamba z'u Rwanda ziriko ziragerageza kwinjira muri Katogota kabisa inyeshamba z'u Rwanda ku munsi wejo urangiye byarabonekanye canke byaragaragaye yuko bariko baragerageza gusubira kwinjira muri Katogota twaje tubabwira ukungene bimeze ndetse n'amakuru uko ariko aragenda bivuga nkuko twamaze kuba tuyabashirira ku meza y'ibigano tugiye kubashikiriza hariya naho muri leta z'umwe za Plito muri RDC abashigikira yuko Kisikedi yokongera kwitoza manda yiwe kandi bazinduye mu mabarabara aho nuvuge ko ari imyigaragambyo yateguwe n'abayobozi b'amadini canke n'abongera b'amadini basaba yuko Kisikedi yoguma ku butegetsi twaje navyo tubabwira ukungene ibintu biriko biragenda kamanyora hari amakuru ariko havuga yose turaje tubabwira ukungene biriko biragenda twinjira neza mu kiganiro cacu nyezina twinjirana ama like menshi twinjirana ama commentaire ndetse n'ama subscribe ku batarabikora kugira ngo tubandanye tuba benshi tubandanye twagura nuno murongo munini canke nuno rubuga runini rwa Kodi Empire ndamutse cyane mwese mudukurikirana aho muherereye hose vy'umwihariko abari mu gihugu cy'u Burundi abumva mu gihugu cy'u baherereye hose abari mu Burundi hanze y'igihugu hose aho muri mumve yuko tubaramukije tubahamwiriwe canke mwaramutse muri kino kiganiro nababwiye neza yuko ngiye kubasobanurira uburyo M23 natwigwaneho batanye mu mitwe ku munsi wejo havuye habaye makimbirane yatumye bose komande zose bashavura uko byagiye tuje tubabwire ibyashoboye kuboneka ndetse nico bapfuye nyezina tucinziye mu mizinda zineza yuko abenshi batarabwa batanganize ino nkuru ndazi ko mbaye mu bambere muri kano gatondo tuyisangiye niyo mpamvu ndagusakora kino gano kugira ngo ukimare ndakubwire ukungene M23 na twigwaneho baraye bavunguranye hariya mu Minembwe ati rebe bimeze gute vyifashe gute amakuru nkuko twamaze kuyegira cyangwa yamaze kubadeshikira ni vyaberaye bibereye hariya mu Minembwe muri territoire ya Fizi twavuga yuko ari giki cyo bacatumye igisirikare cy'u Rwanda RDF M23 agitana mu mitwe n'umuhari w'abanyamurenge watwigwaneho MLDP
biriko biravugwa ko Sematama Charles arongoye twigwaneho yahawe amategeko ejo hahise yo kugumana abasivile muri Minembwe, maze Sematama aravyanka nuko RDF M23 ishamirana nawe batangura kurasana. Charles Sematama bari bamutegetse yuko musubiremo kandi gasubiremo kugira ngo mugatahoneza kuko iki kiganiro nari narakibaye cyane nakibabwiye incuro nyinshi, niyo mpamvu ngomba gasubiremo kugira ngo mugatanga muga tahure. Sematama Charles arongoye twigwaneho yahawe amategeko yo kugumana n'abasivile mu Minembwe. Murabizi yuko M23 imaze gukubitwa, irakubitwa neza na twigwaneho ico bakoze, bafasha bene igihugu bari mu bice bitandukanye, barabimura bajana mu bice barimo kugira ngo bashobore kuba cyangwa bakomeze kuba ubwirinzi bwa leta y'u Rwanda. Ariko rero ivyo byose byarabaye, twenda turababwira ati M23 na twigwaneho bariko bari mukana abene igihugu kugira ngo berekane neza yuko aribo bariko baraharanira amahoro n'umutekano muri buriya busozi. Bivugwa ko Sematama yoba yasubije abanyarwanda ati murahejeje kwica abanyamurenge none muragiye. Sematama ivyo bakibimukoza ico yababwiye sikindi, yababwiye ati murahejeje kwica abanyamurenge ubu naho muragiye. Dukomezanye iryo jambo rica riba imbarutso yo gushwana, bashaka kumvisha ko we na twigwaneho yiwe bategetswe kugumana abasivile muri Minembwe, nubwo RDF M23 igiye gusubira mu gihugu cy'u Rwanda mu kwezi kuza. Abapfuye n'abakomeretse ntibaramenyekana igitigiri, ariko biravugwa ko abatari bake uravye inkoho zatoraguwe aho bagwaniye biraboneka neza ko bagwanye kabisa, barakomeretsanya ku buryo bukomeye. Ndafise ifoto y'ibikoho vyafatiwe muri ivyo bice baciye bagwana, kubera ko Wazalendo yaciye profita maze ibasanga bakivungurana ibajamo kabisa, bamwe bariruka barashwiragira nkuko amakuru yacu yo yabandana dushikira tuciye kubanda kava wacu ari muri biriya bice. Ntibashoboye kwerekana cyangwa kumenyekana ibiziga cyangwa bahasize ubuzima muri iyo migwano yahuje M23 na twigwaneho, ariko tugeregeje kuraba inkoho zatowe biraboneka neza yuko abatari bake bahapfiriye, bashobora kuba bahapfiriye muri no migwano yabahuje twigwaneho na M23. Aya niyo makuru novuga yuko ariko arava mu Minembwe maginge yatuvugana ivyaraye bibaye, ndovuga yuko karagahomera bunwa ahinyeshamba ziko ziracanamwo hagati yenyene izabo. Aya niyo makuru novuga yuko twatangaza hariya mu Minembwe, ni muri Minembwe kabisa. So ikindi twababwira nuko ibintu gikomeje kuba bibi ku mirongo y'urugamba, ibintu biracakomeje kuba bibi ku mirongo y'urugamba. Uko bimeze kose biraboneka neza yuko intambara zitariko zirahera uno munsi canke ejo. N'abagwanyi batari bake burunani rwa RDF M23 bavuye mu birindiro vyabo vyahoze ari vya Monesco Kamanyora, kandi bivugwa ko bagiye muri Katogota. Ni mu gihe ibinyamakuru vy'u Rwanda nayava Igoma avuga ko bafise amakuru avuga ko Tshisekedi ariko arashira abasirikare benshi cyane muri Kivu y'Epfo hamwe na Kivu ya ruguru muri Walikari. Vuba intambara novuga yuko isubira gusutama, intambara isubira gusutama kubera ko dufatiye aya makuru twumvise yuko hari abasirikare ba M23 bari mu nzu za Monisco, bikubira avuga yuko bari muri Kamanyona bariko barajanwa muri Katogota. Aboneka neza yuko ari yindi front line babagiye kugira ngo bashobore guhangana na coalition ya FARDC. Rero ndibaza abazi muri Kamanyora inzu yabamwe aba Monisco, ndibaza muca mubona mukoboko bene uravye muri Kongo uri mu Burundi mu kuboko kw'ibubafu urabona inzu ya Vere niyo Monisco yabamwe, ndetse hari na stock y'ibigwanisha cyane ndahazi nahatembereye cyane. Niyo mpamvu iyo ndi kunababwira mutegereza kugira ante guca mu vyumva gatanu. Rero abasirikare ba M23 bariko barava mu mazu bari basanzwe barimo ngaha muri Kamanyora begereza hehe Katogota. Niyo mpamvu natabwe mvuga ati Wazalendo na FARDC bacane maremare kabisa, bacane maremare kubera ko ibintu ntibikiri vya bindi, ibintu byaramaze kononekara kandi ku rugero udasanzwe. Ucana maremare no kwitega yuko umwanya n'umwanya ibitero bishobora kubura ngaha muri Katogota ndetse no mu bice byinshi bihanamiye igisagara ca Uvira. Iyo rero ndiko ndababwira amakuru nkaya
nta sentiment nshiramo kabisa, kubera ko iyi ni offensive mu zindi, kubera ko inyeshamba nizamara kumva yuko twamaze kumenya kano kajede baraza kugira nabo ico bikosoramo. Rero mwumve yuko ibintu bidasanzwe na buke ahinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zamaze kuba zirundagira ngaha muri Katogota zivuye muri Kamanyora. Aya niyo makuru atari kwivumbi n'amakuru yizewe dukomeza gukora kubanda kava bacu bari hariya ku mirongo y'urugamba, ndetse bashoboye kudutangariza ibimejeje kubabwira. Renga ha muri Sud Kivu ushobora guca wibaza ati eske umutekano ugomba gusubira kononi karacaye guhungabana bimeze gute? Aya n'amakuru novuga yuko umwe wese abari karibaza mu gihe iyi Sud Kivu canke iyi Uvira bisa nuko itekanye kandi atakacira, kubera ikinyeshamba z'u Rwanda zamaze kuhava, ko vyari byamaze kumenyekana neza yuko aribo bateza akajagari canke aribo banyine yazane. Rero ngo babikoze ngo kubera ko ngo bumvise ko Kisekedi ariko ararunda abasoda biwe muri Kivu zose, ndavugiye ruguru ni yepfo. Aya niyo makuru novuga yuko y'ubutasi abantu benshi mutinya kuvuga, ariko tuzokomeza tubabwira ukungene ibintu biba biriko biragenda. Rero iyi Kivu ya ruguru ni yepfo ngo M23 ikiragerageza kuraba uburyo ishobora gusuga ibintu mu ngiro, kubera ko nayo ne ubwayo yiravye irabona ko yamaze gutuma umurongo canke ata power inguvu igifise. Mu nkundire tunyaruka cyane ndababwira ukungene James Kabarebe ukuntu amakuru yiwe ameze, ariko reka ndababwira ibya James Kabarebe ko hari utumwa cyane bashishirizamwo manze ndabibwirire amakuru abari karavugwa bari menshi cyane. Yes, abari menshi cyane. Tubanze twiganirire tubanze twiganirire amakuru y'imirongo y'urugamba. Ndabona yuko atari menshi twogera tuyamaze, aho nemeje kubabwira kubijanye n'itangazo ryo mu kibaya ca Rusizi iri kumbure bashora ryarekuwe n'umutegetsi waho hantu kanaka, ariko ntavyonzi, ariko reka ndayisome. Itangazo ry'umutekano mu kibaya ca Rusizi harabonetse ibikorwa vy'ingabo biteye amakenga. Abasirikare benshi bo mu ihuriro rya AFC M23 bavuye mu birindiro byabo bari mu nyubako za kera za Monisco hariya muri Kamanyora. Tuvuga yuko hariya muri Kamanyora, yes Kamanyora, mutwihanganire biba biriko biracangana ari vyinshi cyane baca bitugora, mutwihanganire. Yes, namaze kuba ndahabona, mutwihanganire. Nariko ndababwira yuko ari kete canke itangazo ry'umutekano aho berekeje muri Katogota, ndavuga M23. Ubutumwa bwo kuba maso abagwanyi bawazendo hamwe n'abene gihugu bo muri ako gace barasabwa gukomeza kuba maso no gukurikiranira hafi uko ibintu biriko birahinduka. Hari ibikorwa biteye amakenga bivugwa ko biri gutegurwa mu kiyaya ca Rusizi, nidukomeza kuba maso kandi twunze ubumwe, ndibaza neza ko tuzogwanya zinesha bazigwana zigomba kugarukana ihungabana canke umutekano muke cyane hano muri Sud Kivu. Yes, cyangwa mu bicungararo y'igisagara ca Uvira. Ibi byose twaje tubabwire cyo tubiyagiye ko muri commentaire, kubera ko murabizi ko inkuru ndabashikiriza nabi ndababwira ko ari squite ibiganiro mba nakoze, kandi iyo bikurikiranye cyane usanga ibintu ari waneza kabisa, ibintu bikomeza kuba fit kabisa. Imbere yuko mvuga ibijanye n'urupfu kamvuge kubijanye n'uyu mugabo wahitanye ubuzima bw'abantu batari bake benshi cyane. Uyu mwanya nawe ko aravuga yuko ari ku marembo y'urupfu, nawe so wundi ni General James Kabarebe. Biravugwa yuko yoba yarapfuye, abandi nabo bavuga bivanye n'indafise yo bagwariye mu ahantu abantu bataramenya ari benshi, ariko naganda kubwire ukuri kumbu utaramenya, naganda kubwire kabisa mwumve neza yuko ibi vya James Kabarebe ni inshuti magara ya President Paul Kagame. Mwiyi misi ivuga ko ariko aratera igere rya nyuma, aho amateka yiwe tuzoyagaruka ko umunsi umwe. Ndibaza umunsi umwe nk'umunsi u Rwanda gobika urupfu wa James Kabarebe, kuko birashoboka yarapfuye ariko batarabitangaza.
yes nitwemeye zomubwira kabisa ikintu kimwe canke bibiri na cyane mu mateka y'u James Kabarebe. Ubu turamenya ukuri kwiwe, ariko hari amakuru avuga neza yuko ubu James Kabarebe yobakiriho, ariko yobakitswe n'amagara ku buryo ndetse bunakomeye cyane. Ayo niyo makuru turiko turatohoza, aho bitaramenyekana igihugu yoba gwariyemo canke aho yoba ari karavurirwa. Ariko ndibaza, ndafise audio, ndafise ubutumwa bwavuye ku munyarwanda, ni bonge ndabacishirizemwo, hama mwumvirize kavorima gato cyane kugira mwumve ibiko biragenda ku mirongo y'urugamba uko vyifashe. Aya niyo makuru yizewe ndabazaniye muri kano gatondo. Re haraka audio gato cyane k'iminota mike cyane, niko cemanza ndabashiriremo kugira ngo mwumvirize yuko ibintu biko biragenda, kandi ibintu bivanye n'ubugwayi canke kutaboneka kwa James Kabarebe ibintu vyamaze gukomera cyane mu buryo budasanje. Ndabikibanuye cyo mukurana no video ndabashiriyeyo, ni video nziza iza kubigisha, ni video ituma novuga yuko umenya ukuri kose wahishijwe. Mekashwa ko maze gukora subscribe ndetse na like na commentaire yawe, hama tuhite twumviza buno butumwa bukomeye cyane twagenewe n'abanyarwanda bene wacu. Aragenda sohoka kuri Kabarebe, nubwo Kabarebe mu byukuri ngo ari muri hajya ari mu maranje. Iyi mbivuge nkuko byoroshye, kuko mvuze pampa n'izabana, ubwo umuntu nyine mukuru bwasanga muranje. Umvishe amakuru avuga yuko Kabarebe ari mu biranje, ari kwitaho imyanda cyangwa bita kwininyaho. Iyi reka tuvuge nkuko biri. Umvishe mwihanganire imvugo, kuko Kinyarwanda hari byo twubaha mu rurimi kandi tubyemere kubivuga. Icyo bita kwininyaho arimo aracisa, amugani ngo nugucisha imbere n'inyuma, kuko ntago ari hasi no hejuru, ntago ari kuruka, arimo aracisha imbere n'inyuma, ahacinga ari naca umwanda wo hasi, byose mu birasohokera cyarimo. Uwo niwe Kabarebe muso none mwabonye yuko bari baramubaze bamubaga umwijima, yararwaye umwijima buriya n'umwijima sangiye na Museveni bwa nawe arawurwara. Bwa nawe arawurwara rwose, ibondo bari ibibazo, ibonde baryuzuye imishyo. Barabazwe imyijima kugira ngo arebe yuko hari ikintu cyaramirwa, ariko biranze baturikiyemo imbere. Kagame yarabivuze ngo mena amaraso y'abandi yakazakumiramo. Bitaza kwigaruka mu makuru arambuye, ariko update igezweho mbabwiza ukuri, Kabariwe arimo arapfa urwo baseka, ntago ari urw'akarago. Hakundi ngo uzapfa wumve ngo nugira ikuzimu ujogonyoke. Ibintu by'imwe biraba kuri Kabarebe. Arimo arapfa yumva buhoro buhoro, abora, arimo arapfa abora kabuno, abora n'igitsina. Kubera imyanda iri gucamo. Bamucometsemo sonde biranga, bayimucomeka imbere n'inyuma ziramurya bakuramo. Urumva abari hafi bavuga no kwicara ntibiri gukunda. Urumva bamushyiriye abarinzi bamuzengurutse, ntawemerewe gufotora, ntawemerewe kugira ngo ari ku munuko, aranuka nk'uwariye agasamunyiga. Mbishe aranuka nk'uwariye agasamunyiga, apfuye anuka atuma ivu, abora kabuno, abora inyo ziza. Urumva nuko shitani ihemba, nuko shitani ihemba rwose, nimugire ikindi kintu murenzaho. Nuko shitani ihemba, akabuno ke karabora, umvishe kakajyana n'igitsina bikaborera icyarimwe. Ntango iyo mpfu z'abantu bagiye baborera ku misozi, warimo arazibora agihumeka. Abantu yishe bakabora ku misozi, warimo arabora ahereye hasi aho gihumeka n'imbere mu nda, inyo zikagenda mu nda yumva. Urumva ukuntu Imana ikora utuntu twayo, aho inyo zikugenda mu nda wumva utabasha no kugenda ngo bakubage bazoze ngo zishyire mu barozi icyumweru kimwe ikindi, bikaba byabaye uruhuri. Wagira ngo asigaye arya inyo. Abayeho nabi, mvanye ngo abayeho nabi, ari gusamba nabi.
hari igitekerezo kigize ngo kugera kuri Kagame, mushuti we Kagame, ngashaka ko bamutera urw'ingusho, ariko ngo biranga neza neza. Ushatse ko bamutera urwanda rw'ingusho rwo kumukura mu mubiri ngo areke kubabara, ariko biranga, agomba kubanza akishyura. Umwishyuzi iyo yaje ubuzima burakwiye. Imana ikoresha utuntu twinshi. Ibisura ibingibi batitoro Rutaremara birirwa bavuga ngo nimukabazana iby'Imana ahangaha, muzamureba tutera Rutaremara atangira kubora, azabura nk'avoka bataze cyangwa nk'inyama imaze imyaka ingahe ahantu. Urumva niko Imana ikora, ntabwo igizana ibintu by'imikino bifite ahantu ikanda, yamara gukandika kwibutsa ikintu ati we do